Ejobundi abarongoye ikigo Ijebu barakoranije inama aho bashikirije uko babona ko ikirere kizokwitwara muri uno mwaka w'uburimyi, aho bavuze yuko imvura izotasura neza hagati y'itariki 10 na 20 za kuno kwezi mu bice vya Mugamba, Bututsi, Migwa, Imbo, Buyenzi, Bweru n'igice ca Kirimiro. Baravuga yuko hari n'ahandi biboneka ko gutasura inyuma yaho ahasigaye hose mu gihugu c'Uburundi. Nivyo imvura iriko iragwa ariko kugira duteragire nukuba twabonye ko yamaze kunywesha, ari navyo batubariye ngaha mw'itangazo ryasohowe n'ikigo Ijebu. Aya matariki twahanye bikaba ifumbire yamaze gushika mu mazone, turabona yuko nubwo hobamwo gucererwa hazoba ari ugucererwa gato cane. Murazi yuko twari tumenyereye nko mu mwaka uheze mwarabonye ko vyagenze nabi, ubu turashimira Imana ko yatanguye kugwa kare, tukaba dusaba ko yobandanya uko kugira ngo umwaka w'uburimyi uze ugende neza. Mbere turiko turavuga ivyo bijanye n'imvura, tukaba tunamenyesha nk'uko ikigo Ijebu cavyerekanye yuko imvura izoba iri ku rugero rwo hejuru gusumba urwo tumenyereye. Naho rero tugaca tugira ko dukebura abasanzwe baba mu bice bitwagwa cane nka za Gatumba n'ahandi hose hakunda kuba imyuzure, ko kwitegura kugira ngo bame bagavye imvura ntizihave yongera kutusubiza mw'ihumbi.